Numunezero udasanzwe gusubira gura namwe nshuti namwe bagenzi mwahisemo gutumbereza ku ishene 106 n'ishene 781 kubari kuri Star Times no ku ishene 396 kubari kuri Canal Plus ni kuri televiziyo yanyu BTV Burundi. Sangwa ikaze mu mwanya mwiza gukurikirana amakuru mu Kirundi avugwa kuri wa 25 Gitugutu mwaka 2024. Hatangimana Patrick nijingira ndabashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 742 n'ijana na 11 nibo bamaze kuyandikisha kugira ngo bazitabira amatora yo mu mwaka uza 2025 nkuko byashikirijwe na Prosper Ntahogwamiye arongoye umugwi wigenga ujeje gutegura amatora seni. Nayo mugihe hasigaye iminsi 3 gusa kugira ngo habe inama rukokoma y'ibihugu biri mu muryango wakomeza, imyiteguro ikaba igeze ku ntambwe ishimishije hano mu gisagara ca Bujumbura aho iyo nama izobera. Ayo nayandi ni mukanya. Ndasubire kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu idonido ry'aya makuru. Mugiye kwa kabiri w'iyindwi hari kwigenekero rya 22 Gitugutu mwaka 2024 ariho hatangura iyandikwa ry'abizitabira amatora mu mwaka 2025. Gushika no munsi abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 742 n'ijana na 11 nibo bamaze kwiyandikisha nkuko byashikirijwe na Prosper Ntahogwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni. Ni nkuru ya mugenzi wacu Nyandwi Raphael. Naho gutora ari uburenganzira atari itegeko, abajejwe intwaro barashobora gufata ingingo zose zishoboka kugira bahimirize abene gihugu kwitabira igikorwa c'amatora. Ivyo vyashikirijwe na Prosper Ntahogwamiye arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni mu gihe yariko arashikiriza ibiharuro vy'ibanze byabamaze kwiyandikisha mu kiringo c'iminsi 3 ya mbere y'ico gikorwa, ndetse akaba yanatanze n'akarorero uko vyagenda mu gihe c'abakoroni. Kwiyandikisha n'uburenganzira, mugabo gufasha umwene gihugu kumenya uburenganzira bwiwe si bibi. Abene gihugu barafise uburenganzira ico bita droit, barafise nico basabwa ico bita devoir. Leta rifashe ingingo yuko isavye umwene gihugu kuja kwiyandikisha sikosa, biri mu bivyo leta ijejwe ni education civile et citoyenne. Ico no bivuga coco murazi yuko amatora yerekeye abene gihugu bose. Amabene gihugu nabo batwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ngira ngo musanzwe mubizi. Ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza abene gihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya. Bakoroni bo barakubita n'ikimogo. Kero kugira umwana aje ku ishuri satamutanze barakubita ikimogo. Rero ntikibuza yuko leta ibonye ko ari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata. Ubutegetsi bw'igihugu burafise uburenganzira bwo gufata ingingo iyi canke iyindi ku neza y'igihugu. So mugwi rero seni wogira ico bivuze ko kirekire, ariko twebwe tugize Imana bakiyandikisha ari byinshi n'amatavya y'amavuta. Nayo kubijanye n'abanyamahanga n'abafise amakarata karangamuntu bakaba bashobora kwiyandikisha, Prosper Ntahogwamiye yavuze ati mu gihe bitaragaragara yuko uwitwa umunyamahanga afise karangamuntu n'umurundi byagaragaye arahanwa. Mu gihe bitaragaragara yuko umuntu w'umunyamahanga mwise umunyamahanga afise karangamuntu y'u Burundi batari byo, n'umurundi nta murundi w'inusu nta murundi w'igice, umurundi n'umurundi. Mu Gifaransa nibo tomotse neza bavyita statut juridique. Mugabo kabwene gihugu mukamuza umunyamahanga afise karangamuntu y'u Burundi, ahubwo mudufashe mutubwire tumujane mu butungane badufashe kuraba uwo muntu ko yatwivye ubwene gihugu.
Mumenya ko mu gihugu cose mu kiringo c'iminsi 3 ya mbere yiyandika hamaze kwiyandikisha abantu bangana n'umuriyoni umwe ibihumbi amajana ndwi na 42 n'ijana na 11 bingana n'ibice 29 y'abantu bose bitezwe kwandikwa n'umugwi seni. Ibikorwa vyo kwandika abazitabira amatora bikazobandanya gushika kwigenekerezo rya 31 Gitugutu. Nyandwi Rafael reka tugukengurukire nayo nginyama muri iki gihe nizishoboye gufungurwa na bose kuko igiciro caduze cyane. Ivyo biciro by'inyama bikaba byaduze ku bwoko bwose bw'inyama. Ni nkura mugenzi wacu Arelis Ndongozi. Akanyama k'igitungwa ni kimwe mu mfungurwa umuntu yategereza gufungura kugira agire amagara meza. Muri iki gihe si abantu bose bashobora kukihereza kuko igiciro cako caduze. Uhereye ku nkoko, ibiciro vyazo byaraduze cyane kuko tuvyiganirwa n'uyu mudandaza wazo. Igiciro cy'inkoko cyaraduze nk'inkoko mu mwaka wa 2023 inkoko baraduze nk'ibihumbi 10-15. Ahanini birava ku bifungwa bazigaburira, ahandi bikava no kugira inkoko igana ry'abantu, ahandi birashobora kuba biva no kukuntu kwiyungurutsa bivanye ntiziva ruguru. Nk'ubu nko muri za 2023 wa 2020 inkoko yari 500 uyimanukanye. Ubu unyimanukanye ushobora kuriha 1500 canke 2000. N'abakunzi bakanyama k'ingurube ntiboroherwa kugasuma bw'iciro cako ciyongereye. Ibiciro vy'akabenzi ngene vyifashe ikiro gihiye neza hariko ibitunguru n'amamagi n'indimu ni 22,000, ivyo atabiriko ni 21,000. Uvuga ati nkatira ikiro nitwarira kibisi ngenda kwitekera. Tugeranije no mu misi heze ibiciro vyoba vyaradutse nko kugira nko ku 2,000 kuko mu misi heze ikiro cyari 22,000. Yakora ico vyoba bivako je ndabona n'ibitobo kubera hari igihe urondera imodoka izimanukana inyama ugasanga barakuzimvye kubera ibitoro, kubera rero irya depanse y'imodoka yazizanye ugasanga umubosi nawe yongeye ko amahera kugira ngo aronke amahera yakoresheje. Ivyo biciro kandi vyariyongereye ku nyama z'inka, aho muri iki gihe ikiro c'inyama y'inka gishobora kugurwa amafaranga 30,000. Abadandaza bazo bagasigura ko biva ahanini kwibura ry'igitoro kuko inka nyinshi zibagwa mu gisagara ca Bujumbura zikugwa mu ntara hagati. Abadandaza b'ivyo bitungwa bose bavuga ko bishobora gusubira kuduga muri iyi misi turiko turegereza imisi mikuru irangiza umwaka. Arelis Ndongozi reka nawe tugukengurukire nawe mu gihe asigaye imisi 3 gusa kugira ngo Uburundi bwakire inama rukokoma y'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Komeza. Imyiteguro igeze ku ntambwe ishimishije mu gisagara ca Bujumbura ahazobera iyo nama. Brenda Kelly Deborah yaratembeye atandukanye aratubwira ingene yasanze vyifashe. Ibikorwa byo kwitegurira inama igira 23 y'umuryango w'isoko rusangi y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko Komeza byaratanguye mu gisagara ca Bujumbura, aho twaciye mu mabara atandukanye nko kuriva ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye wakigwa n'amabendera y'ibihugu bizo kwitabira iyo nama ariko arahungabana. Co kimwe no kibabara mwezi Gisabo uhageze usanganirwa n'amasanamu y'abakuru b'ibihugu vy'umuryango wa Komeza hamwe n'amabendera y'ivyo bihugu. Ambavu y'ivyo hari ibikorwa vyo gusubira gusiga amarangi kuri iryo barabara rya mwezi Gisabo gerekeza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri wa 22 Gitugutu, umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere
yahamagariye abarundi gukura amaboko mu mpuzu mu ntumbero yo gukora cyane kugira haboneke umwimbu mwinshi ushorwa muri iyo soko rusangi yakomeza kuko Burundi bushora umwimbu ungana n'imiliyoni 450 z'amadolari y'abanyamerika ugasuma ibingana n'imiliyoni 180 z'amadolari y'abanyamerika. Inama igira 23 y'ibihugu bigize umuryango wakomeza izotangura kuri uyu wa mbere igenekezo rya 28 gitugutu itangujwe n'abanyamitahe n'abikora utwabo bo muri ivyo bihugu izobera mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kumwe n'ihanishwa gurisha ry'ivyahinguriwe muri ivyo bihugu ikazokurikirwa n'inama y'abashikiranganji izoba ku itariki 29 izobera ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Kuwa 30 gitugutu hategekanijwe ibirori vyo kugurura ico bise regime commercial simplifié ku mupaka wo mu Gatumba. Iyo nama igira 23 yakomeza izoca isozerwa n'ihuriro ry'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Komeza. Chutene mu bagenzi muri ko murakurikirana amakuru twabateguriye mudukundire tuyabandanize mu gisata cinkino aho Etienne Ndayiragije atakiri umumenyereza wo mugwi inserukira gihugu Intamba mu rugamba naho kuri w'Imana ihiganwa ryo gusiganwa ku maguru cyo bita atletisme rizotangura. Idonido n'amakuru y'inkino twateguriwe na mugenzi wacu Jeverne Nakimana. Umumenyereza Etienne Ndayiragije yaravuye mu mabanga yo kumenyereza umugwi inserukira gihugu Intamba mu rugamba inyuma yo gutanga umusaruro udashemeye. Mu 2015 amenyereza umugwi inserukira gihugu yatsinzwemo inkino 8 anganya inkino 3 atsinda inkino 4. Gushika ubu akaba ataramenyekana uwundi mumenyereza azomusubirira. Kuri uyu w'Imana igenekezo rya 27 hazotangura ihiganwa ryo gusiganwa rizoba ryatumiwemwo abandonotsi bavuye mu ntara zitandukanye nkuko bishikirizwa na Dieudonné Kwizera arongoye ishiramwe ryo gusiganwa mu Burundi. Zoba riteguwe neza kurusha n'ayandi mahiganwa kuko iyo amahiganwa maze kuyagira rimwe kabiri gatatu urabona habaye akanenge ukagenda urakosora nimwayibona muzobona ko ariho kinini cyahindutse kare twariruka tugasohoka mu ibarabara tukagenda inyuma y'inzira tujya Kigo tuzoritegura kugira ngo n'umurorerezi azoza kurorera agume abona abo bakinyi ingene bazunguruka hajya ni hanini tu imwe ni hafi kilometero kimwe n'inusu. Rero bitunganijwe neza intara zose niho zizoba ziri. Yagwa Gahungu Renova arongoye ishiramwe ryo bwishingizi ICAR rizoba rifashe mu mugongo iryo higanwa asaba leta korohereza amashirahamwe atandukanye mu gihe ariko arafasha mu nkino. Ahandi usanga nk'amategeko agenga ibintu bya fiscal agenga ibintu by'amakori usanga atanga akarusho cyane ku masosiyete kugira ashigikira abantu ikintu bita exoneration fiscale y'amafaranga amasosiyete abajyanye mu gufashisha imigwi kubera kugira byose bikorwe ifore moyen bateza kuboneka amahera bateza kuboneka iki amahera ariko araboneka hariho amategeko yagenga amategeko ajyanye n'ibintu by'amatagisi n'ibiki byose mu bindi bihugu rero usanga bayexonera bareka igice kinini kigiye gufasha mu iterambere ry'ugwaruka ntibagishije kwikori. Rero nibaza yuko ambasaderi n'abandi bantu bafatanije kurongora imigwi bazoja barabisaba mu nama nshingamateka n'ubushikiranganji bw'ikigega cya leta. Nshuti namwe bagenzi muri ko murakurikirana imbonesha kuranya ya BTV Burundi mudukundire aya makuru twabateguriye imbere ko tuyarangiza tubanze turaba makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inyuma y'indwi zibiri zirenga z'imyiyamamazo yo kwiyamiriza amatora Daniel Chapo yaronse amajwi 71 ku majwi 20 y'utavugwa rumwe na leta Venancio Mondlane. Ayo matora yitabiriwe ku rugero ruto ku mice 44.48 kwijana biri munsi yo mu mwaka w'2019. Mu buraruko bushira ubuseruko harabaye imyiyerekano yo gushigikira Venancio. Daniel Chapo abaye umukuru w'igihugu ca Mozambique wa mbere yavutse inyuma y'umwaka yo kwikukira mu 1975. Daniel Chapo ashira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu umutekano uturutse ku guhangana kw'abajejwe umutekano n'abari mu myiyerekano. Mu gihugu ca Senegal iduga ry'amazi ritewe n'ihindagurika ry'ibihe rirabangamiye ikigwati kigwiriyemwo abarovyi cegereye igisagara ca Dakar. Amazu make
niyo asigaye atasambutse biturutse ku mazi y'ibahari Atlantique yisuka muri ico kibanza. Abanyagihugu bahaba babandanya bakora ibishobotse kugira bakinge impanuka zishobora gushika. Igice c'abantu baba mu gihugu ca Senegal bari ku nkengera y'ibahari baratakaza imetero 2 ku mwaka nk'uko bimenyeshwa n'abarongozi. Iryo duga ry'amazi ryatewe n'ihindagurika ry'ibihe rikaba ryavuye no kwicukugwa ry'umusenyi no kubaka mu bibanza bimwe bitarekuriwe. Nino ngaha tugarukirije ano makuru twari twabateguriye, reka tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana, dushimira n'abagenzanje bashoboye gukora ibishoboka byose kugira ano makuru ashobore kubashikira atankomanzi. Anje Hatangimana Patrick, reka duhana isango undi munsi nk'aya mango, nimugira mu mwubahwe na Gahwana.